Nitwa Ingazi Nzeyimana, nkaba nkora ibintu vy'ikirundi, amahereni vyo mw'izosi, inashaza ni gushaza, ina ni non féminin, inarugo, inarunyonga. Nakuze mbona nyokuru yarashaza, yarambara ibintu vyo mw'izosi, ku mahereni, yarambara ibidede vyinshi, narakunda kubimukura kugira ndavyambare, nakunda kumupyinirako ntiza akaca aguma ambwira ngo akana kazoshaza. Niho naca niyumvira izina nsanga naryise uko nyene Inashaza niyumviriye ku vya kera. Ndakunda kuraba umuntu aberewe, iyo mbonye nk'umuntu ukuntu yambaye ndashobora kwiyumvira ati iyo yambara nk'ihereni rimeze gutya canke risa gutya, hama nkavyiyumvira tugakoresha amakuru. Intambamyi novuga ko nahuye nazo nkitangura ntivyari vyoroshe. D'abord utanguza umutahe w'amahera make, hama hari igihe utuntu ukora badukunda ugaronka commande nyinshi udafise uburyo bwo kubikora. Novuga ko arizo ntambamyi nakunda kuronka, canke ugasanga nk'ikintu ntiwagikoze neza, umukiriya nidoze canke imisi yaguhaye ntimushoboye guhuriza ku munsi, ntakorose commande iyo akaca yidoga, bica biba intambamyi kuri wewe. Iyo nkoze ihereni nkaca mpora ntembere nk'ahantu, nkaca mpura n'umuntu yambaye ibintu nakoze, ndanezerwa cane. Nta muntu yigeze kunyidogera mu kazi kanje, aranyidogera ko ivyo yansavye atari vyo nakoze, vyarambabaje gose. Ivyo sinobivuga, ni ibanga ryanje. Ndakunda indirimbo z'ikirundi z'amaclub, mugabo ndakunda cane iza Lakozwazo. Indoto zanje mfise, ndifuza kuzoronka maison d'art, nkaronka ahantu hanini nkorera, barya abantu banjisha baba ruguru, umukozi wanje wese aba ruguru canke uri ngaha, nkabona ko turi hamwe, turiko turakorera hamwe ivyo bakora, hamwe n'umukiriya wanje ambajije ati iki kintu bagikoze gute, nshobora kumwereka ati genda urabe ingene bariko barabikora, nkumva ko tubana nabo turi kumwe hamwe. Mu gutangura naje jenyene, ariko nabonye umengo kwikorana nta nyungu bitanga, hama nca ndaja hamwe, nasubiye inyuma gato ndafise umutansi aba yashijweho no kujisha, nakuze mpera ndabibona bajisha, naciye mfata umutansi turaja hamwe, abakuzini, bavuga ko Inashaza ari association. Akama notera undi gwaruka, nababwira ko ni benshi bafise impano muri ko bozisohora bakazishira habona. Naje natanguye buke ndatwambara, ntembereza, nzanira abagenzi kw'ishure, ndereka abakuzine, ntivyari vyoroshe mwe barakudekuraja, ibintu vya kera nta numwe azovyambara, mugabo buke bigenda biraza. Je mbonye umujene vraiment ariko arakora, n'ahataba afise boutique ndamubwira ati zanira ibintu vy'iwawe nkabikunda nkavyambara canke nkabishira muri boutique yanje, uwuje akakigura nkaca ndamubwira ati ni nakagikora. Yego benshi bosohora impano ziri muri bo dushobora gutera imbere. Boutique yanje yitwa Boutique Inashaza, nkaba nkorera muri quartier asiatique, Boulevard du 1er Novembre, building Hera Credit Union, deuxième étage, numéro E3.